nashaka tubabaze rero ikigwa cy'wanyu kiraheze cyari cyerekeye ingene abamenyesha bakuru bo kwifata mu matati iyo barigiye kurondera amakuru ahantu hari amatati. Iki kigwa mwaje kugitanga kiraheze, mwabonye babyakiriye gute abanyeshuri? Je nabonye yuko abanyeshuri sino bita n'abanyeshuri kuko riga n'abantu bakuze n'abantu bafise ibyo baciyemwo n'abantu basanzwe bakora umwuga. Umva rero biraga kwita abanyeshuri kumbure dufate yuko arabakurikiye izingisho. Abantu rero bakurikiye inyigisho nabonye ko bafise inyota yo kumenya ibintu, nabonye ko bafise inyota yuko bahanahana ivyiyumviro ku bintu byerekeye umwuga wabo, nabonye yuko ari abantu kandi bagomba kuvyiga kweri by'ukuri. Nabonye kandi yuko hariho n'ingwane kumbure zisanzwe zihari zerekeye umwuga, cyane cyane nko gukurikiza akarangamutima k'umwuga, cyane cyane nko kuvyerekeye ingene abasanzwe barongoye imenyesha makuru ushobora gusanga batorohereza abamenyesha makuru kugira ngo bakurikize umwuga nkuko wanditse. Ivyo rero nayibonye ndiko ndumvira ingene abantu ayo bakurikiranye ivyigwa bagiye barivuga mu byo bagiye bashikiriza. Je ndiko ndabaraba n'abanyeshuri, singomba kuvuga abanyeshuri kuko ucumengana ishuri kandi ari abantu bakuze, abantu basanzwe bakora umwuga. Dufate ko ari abantu baje kuhanahana ivyo vyiyumviro, abantu baje kwigishanya. Je ndiko ndumva ingene bigishanije n'abantu ubona yuko nivyo bamwe barafise ivyo bazi kandi vyinshi, ariko kandi hariho n'abandi ubona ko ariho bagitangura umwuga. Vyumvikana yuko bamwe barabizi kandi bafise n'ivyo bosangira, hariho rero n'abandi kumbura ariho bagitangura bakeneye kwiga n'ibindi bisumbije ibi. Je rero nashimye ingene vyagenze, ariko kandi nkagira nti barafise n'ibindi bazobandanya bizotuma kumbure babandanya bamenya gusoma. Nivyo muri zo nyigisho mwashoboye kubona ko abantu benshi nivyo basi bafite inyota rimwe na rimwe, kandi tukabona yuko nyigisho nkizi numva zikunda kuba gake, kandi deje urumva yuko uriko urabiraba urumva ko n'abantu benshi bazitegura uza gusanga maison de la presse. Mbega muri ko muraba ukuntu bariko barabaza, ukuntu bariko bafite ibintu vyinshi, nakeka mukumbe mushaka gutera kuri maison de la presse canke kwandi babaye nivyo bakunda gushigikira bino bikorwa. Akamunotera je nuko bokumva yuko umugabo kumenyesha makuru n'umwuga mwiza cyane, ukenera yuko umuntu aguma gukurikirana ku munsi kujya nko bavuga yuko umunyamakuru arondera ikintu gishasha, n'umwuga w'abanyamakuru n'umwuga ukurikiza ibintu bishasha kandi bihinduka n'ingona n'ingoga. Kujyo byumvikana yuko abamenyesha makuru bakwiye kwama bari ko barigishwa, bakwiye kuba bari ko bariga, ni bashaka n'abatokwiga basi bakaronka umwanya wuko baja barasangira ivyo babazi. Akora notera akamo haba kuri maison de la presse sanzwe itegura izinyigisho nuko bogerageza bakabandanya izinyigisho. Ahanini bakava ngaha aye muri iki giho cyo kumenyesha makuru, bagakurikira abamenyesha makuru aho basanzwe ariko barakorera kugira ngo bafashe yuko ivyo babize bavyigira ngaha muri sare ya maison de la presse yuko baja kubikoresha mu mwuga wabo aho bagenda kurondera amakuru baba mu ntuze aho basanzwe bari mu bimenyesha makuru byabo. Nivyo turazi ko musanzwe muri abamenyesha makuru, ariko gushika n'ubu nivyo hari amwe mu radio tubona kumenga nivyo bivanye n'intumbero yabo. Urumva abitwa ko bahakora tutabafata abamenyesha makuru cyane bivanye n'ukuntu usanga ibiganiro bya bimeze. Rimwe na rimwe twaba tubaharura yuko twoshobora kubashira mu bo bita aba animateur. Mbega niko nari mubibona aba animateur cyangwa aba amateur? No, aba animateur. Yego. Aho rero no kubitandukanya burya umwuga wo kumenyesha makuru abizi urafise ingene umeze, hama n'amaradio cyangwa imenyesha makuru bimwe birafise ingene vyitunganya. Hariho bimwe bizi neza yuko umu animateur hari umu animateur kandi bikaba bizi yuko ari uko nyene. Hanyuma kandi hariho n'ibindi kumbura usanga bavanga bagira ati umu animateur ashobora no kuba umenyesha makuru. Aho rero bicaye bivana n'ingene ikimenyesha makuru cyangwa ikinyamakuru cyose citunganije. Ariko jewe cyo nama mvuga ngira nti umumenyesha makuru ahanini ni wakwiye kuraba icabari mu mwuga wiwe, akumva yuko nimba ari umuntu ujya bitwa yuko ari animateur, singene umuntu ukivuga mu Kirundi, akumva yuko ari umu animateur by'ukuri. Ariko kandi ikiyora kigora abantu canka amenyesha makuru nuko usanga turiko turavanga novuga amahole yacu. Uri umumenyesha makuru uba umumenyesha makuru, ntutize ijwi abandi bantu, ntutize novyita prime yawe abandi bantu, kubera rijya rijwi abantu bamenyere uri kuvuga makuru, uri kuvuga ukuri, bazoba bagira ati none bigenda gute ngo umuntu twari tuzi ko avuga makuru y'ukuri, avuga makuru tuje tumusanga ariko aravuga ivyerekeye kudanaza amapine, kudanaza imodoka, kudanaza impuzu. Niho rero abantu usanga bigoye kugira batandukanye umenyesha makuru n'umu animateur, ni bashaka n'umu publiciste
ivyo rero biva kuri twebwe muga kandi bikava n'ingene abatunganya ibimenyesha makuru babitunganya hari iwabo. Nivyo mwatwishwe bijanye na déontologie professionnelle. Mbega déontologie professionnelle kuri abo nivyo biboneka kumenga amaradiyo yabo amadiya urumva ko basanzwe bafise abanimateur. Mbega déontologie professionnelle bakorako irakora cyane ko abanimateur. Yega déontologie professionnelle uva ni déontologie y'umwuga. Cyumvikana yuko wewe wamaze gufata uwo muti jewe muri jewe cyane ndafise niyo karata ni washaka déontologie gukora ko cyane iragukora ko kuko ugize uti jewe nitwa mu journaliste nubo yo kuba wemeje gukurikiza akaranga mutima k'umwuga. Ega déontologie nico bivuga akaranga mutima k'umwuga. Igihe rero biroroshe uragenda ukabisoma ukabona akaranga mutima k'uwo mwuga. Iyo rero ugiye à rencontre yaho karanga mutima cyumvikana yuko utabakurikije akaranga mutima iyo ethique déontologie. Ivyo rero kumbure ntihogira ngo tugiye twagirize naka canke naka kumbure umwe wese arazi neza ivyo akora mu kimenyesha makuru ikiye cyane mu kinyamakuru byumvikana yuko kujya wenyene agiye gusoma ntuze ethique déontologie ashobora kugira ati ngaha ayi narakosheje canke sinakosheje. Nivyo musaza muri abahinga bitandukaniye mu menyesha makuru no bita umwanimateur tandukaniro niri umumenyesha makuru byumvikana yuko akazi kiwe naho kumenyesha makuru kuja ku rubuga kurondera ayo makuru akayihinyanyura hanyuma akayatanga. Abanimateur mbega urazi yuko abanimateur batari ku radio gusa. Abanimateur urazi ko ushaka no kuronka umanimateur muri salle atayo radio isanzwe ihari. Byumvikana ariho n'abanimateur communautaire murabizi urumva ariho ubudasa bunini ya cyane hagati y'umanimateur hamwe n'abajournaliste. Bagenzi umujournaliste n'umwuga ufise amategeko je namavuga ni n'umwuga ni washaka ufise n'iteko riwugenga ryonyene ico muracumva cyumvikane ko n'umwuga mu isanzwe wikwije ufise amategeko ufise akaranga mutima abantu bari kuyikurikiza. Nivyo ku munsi w'ejo mu bintu nibyo mwashoye gusaba bashoye kubabaza no mu bintu bashoye kubabaza nivyo abantu babakenera. Hari umwe muri bo yashoye gusaba yuko mushaka kuzobigisha kujanye na journalisme d'investigation. Mbega mubona gushika ubu bikene gihugu cacu bikenewe birakenewe kuko urumva en fait iyo ONI sinzi ko no sinaga spécialité ni de technique nkuko navuze umwuga umenyesha makuru n'umwuga ukwiye umuntu akwiye kwa misi yose arikariga. Ivyo bintu rero birakenewe cyane sinivyo byonyene. Mbega waruzi yuko abajournaliste bakeneye no kwiga n'ivyekeye changement climatique ihindagurika ry'ibihe. Ivyo urumva yuko ari ibintu mega bidasanzwe neza na neza birakenewe yuko abajournaliste bavyiga. Mbega waruzi yuko uzi neza yuko abamenyesha makuru akwiye kwiga ivyerekeye amateka n'amategeko agenga abantu. Ego urashobora gusanga abamenyesha makuru hari ibyo batazi. Kubyo rero jengera nti ico ari kimwe mu bya abamenyesha makuru bakeneye kumbure nuko cabugiriwe ngaha aye muri sari gihe twariko turigisha n'ahandi hariho nibindi vyerekeye umwuga. Nibaza yuko wewe ko umenyesha makuru usanzwe ubizi kandi urayibona yuko nk'abajya ayo bariho bacinjira mu mwuga barakenera tujya tuntu twa mbega no vyitawe ijya ntango ya mbere yo gukora umwuga bijye barakeneye kuvyiga. Byumvikana yuko ivyerekeye ivyo bakeneye kwiga ni vyinshi gusa ico umuntu yosaba kumbure maison de la presse n'abandi basanzwe babikora kumbure nuko boraba ivyo bamenyesha makuru bakeneye kwiga vyo bari ibihe ni naho ne bashaka n'inyigisho zoca zigenda neza kuko baba ariko bigisha bafatiye kuvyo abamenyesha makuru bakeneye kandi basabye. Nivyo ku munsi w'ejo hari ikintu basabye ejo ko maison de la presse ko ziragirisha ivyo bita amasuivi izi nyinshi mu mutanze birakenewe. Cyane nakivuze yuko bikenewe navuze yuko mu byo nasaba maison de la presse n'abandi bafasha umwuga wo kumenyesha makuru birakenewe cyane yuko amenyesha makuru sino cita suivi kuko si suivi. Ubundi ari ikintu no mu yindi myuga yose ikintu bita lo coaching. Lo coaching ni ikintu bikenewe cyane. Burya nawe we umaze kumenyera hari nk'akantu kakuzazanira. Nibaze yuko umaze kumenyeraho lo coaching ntibiga urayirondera yuko wagira umuntu avyorganiza. Wenyene uriyumvira uti ibi bintu kugira ngo nkore neza ifo ko ndondera umuntu w'umukoci. Urazi yuko abandi bo hariyo nige bagira ati ngende ndondera umentor kugira ngo agufashe ushobore gukora umwuga wawe wumva yuko uri kurikurikiza amateko uri kurakurikiza ivyo mwize mu ishuri uri kurakurikiza karanga mutima ugira uti jewe ndazi neza yuko ivyo ndiko ndakora biri mu rutonde kandi ndabona yuko atawobi cishamo ijisho. Umva rero birakenewe yuko habantuze no yita coaching kuko suivi ucumenga ni ibintu byo kugenda gukurikira gusa
so ukurigira gusa n'ugenda nyine ukaraba byo bari barakora hanyuma ukaje babereka ku muri nyine bari kugenda neza gusumba. Nitwa Pascal Ndayisenga ndumenyesha makuru wo kuri radio Izere FM isaminanira mu ntara ya Rumonge ariko ikumvikana igihugu cyose. Ego Pascal hajeje kuba inyigisho zatunganizwe ku bamenyesha makuru, hari ikintu usigaranye, hari icyo zikunguye? Ubwa mbere na mbere ho nagomba mvuge yuko izi nyigisho zijihageze kuko ziri mu bintu biboneka yuko zizodufasha cyane na cyane ko umumenyesha makuru yamahura n'ibibazo bijanye na cyane no kurondera amakuru akenshi usanga harimo amatati. Rero izi nyigisho zatugiriye akamaro, ubwanje nazungukiyemo kuko biraboneka ko harimo akenshi twama tugomba nk'abamenyesha makuru gukora inkuru ducishije hejuru, ariko uyu munsi twarose novuga ibikoresho bizodutuma twinjira ibwina mu bijanye n'ayo matati aba ari hagati y'abantu babiri, tukabona yuko harimo n'abandi bashobora kuba bafise uruhara muri ayo matati, gutyo vyorohe gusesangura, vyorohe kubona koko intandaro ya vyose. Nivyo umumenyesha makuru s'umucamanza, ariko aroshobora twishimikije ibikoresho mfasha nyigisho twarose tuzoshobora gusesangura, gutyo dushobore gutanga ubutumwa bujanye n'ayo matati ku buryo abumviriza amakuru aca kinyamakuru tuba tusanzwe turiko bashobora gutahura ibijanye n'ivyo atamadidane agiyemo. Abavyeyi banyise Ivan Kimana nkabasanzwe umenyesha makuru kuri radio La Voix du Prince kandi nkakorera n'indi radio nganye ni Bujumbura bita Hit Radio. Ego Ivan, ndumva gukorera iradio zibiri, uhejeje formation ngaha, uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abamenyesha makuru, hari ikintu kuyemo? Ndakuye ikintu kinini cyane kandi gitandukanye n'imyaka yose namaze mu mwuga, namaze imyaka 7 nakoze muri RPA, sinabashe kuronka ama formation nagiye muri Buja FM, nashe gukora mu kindi kinyamakuru cyo mu Rwanda mugaye ikorera mu Burundi, ariko aho hose sinigeze ndonka ama formation. Rero biboneka yuko kuri Journey ntabwo ari ikomeye, kuri Gender nezerewe cyane kuko hari ibintu byinshi twari dusanzwe tuzi mu ibarabara ariko tutari tuzi yuko numva ari amategeko. Rero muri Gender aho gukiye ikintu kini hakiya kijanye nuko utegereza guproteger, utegereza gukingira umuntu yaguhaye inkuru, nubwo rimwe na rimwe ubona yuko byari bikenewe kuyigira kuyitanga peut-être un témoignage cyangwa ari nk'ikindi kintu kugira umuntu protege. Ikindi naco muri jewe, ikindi naco nahungukiye ni iki kintu cyuko dutegerezwa kumenya yuko twabamenyesha makuru turi abantu dukomeye cyane, si ko tudategerezwa muri twebwe dutegerezwa gukora ibintu professionnel birenze uko tudusanzwe tuvyibaza, bivanye n'ukuntu numva usangira jimwe twakoze ugasanga umuntu aguma cyane ari mu amateur. Ivyo rero ndahiga ibintu byinshi muri rusange n'ivyo nkaba nezerewe Maison de la Presse, nayishimira Maison de la Presse yashoboye gutunganya information ndetse tunabasaba yuko bobandanye batunganya izindi nk'izihe ubona zotunganywa zindi, vuga izi n'inyigisho ubona zoba zikenewe abajournaliste b'abakenyezi. Izi nyigisho ni nyinshi cyane, reka mvuge ikintu kijanye no kuba umujournaliste, ivyo bise journalisme d'investigation. Iyo nayo ni yindi urumva ushaka gushamo amafaranga menshi, ukajya gutoza nk'inkuru muri Kongo, ukajya gutoza inkuru kure cyane, ariko ivyo byose bisaba amahera. Hama ikindi naco urumva nukuntu umutekano w'abamenyesha makuru ukwiye, ukuntu muri twebwe twari dukwiye kwikomporta cyangwa nk'itwe dukwiye kwigenza imbere n'ivyo y'ibintu by'intambara turiko turabona mu gihe twibukanya yuko uri kurabiraba mu myaka ya kera. Urumva umujournaliste urumva ahantu wasanga agiye gukuvura cyangwa agiye kurondera inkuru mu ntambara nyine n'umuntu bacungerewe neza, ariko gushika usiko tubibona. Urumva nivyo byose umutekano, uvuga umutekano w'abajournaliste ko utameze neza cyane. Umutekano w'abajournaliste urumva ko iyo hageze nk'ibintu nk'abije by'intambara ntumeze neza cyane. Rero nivyo navyo ni byinshi cyane twashaka ko bagerera kutwigisha, kuko ni kimwe cyane ko nibutse mu kirundo bavuga ngo umumenyesha makuru mwiza, umumenyesha makuru akomeye. Kurumva ariko ejo sinogenda n'ibyo kuri tele ahantu urumva ariko arasana, hanyuma
hanyuma urumva iyi radio cya televiziyo ndungitsemwo hanyuma ishoye kunyizera ko je kuzana amakuru mugenzi wa napfuye ku kibuga rero nico gituma ivyo byose ni kimwe muri vyo nta makuru wozana wapfuye urumva birumvikana ivyo nibishoboka urumva deje urumva kinacho rero turasavye kandi maison de la presse turasavye kandi urumva ko n'abandi bapartenere bose bakunda gufasha kino kigo cyamenyesha makuru cy'ukuntu babandanya badukaririza ubwenge ko wabonye yuko ni iminsi yabaye iminsi mike kuri vyo urumva byari bijanye n'ivyo n'ibibazo dufise nivyo hasigaye iminsi 3 yindi tuzogira indwi yose ariko muri twebwe tuzogwa dufise inyota dutera kamo rero n'andi maradiyo n'ibindi bimenyesha makuru bigenzi byacu rimwe na rimwe usanga bidatahura ibikorwa maison de la presse itunganye turasaba rero yukumva ko abarongozi babo urumva ko bojijuka kurusha urumva hanyuma bakaza barungika abamenyesha makuru babo muri ibintu by'amaformation kuko biratwungura cyane murakoze